jewe hariho umuntu azonsupportinga bivanye n'ukuntu anyumva jewe nganira hariho umuntu azoreka kunsuportinga bivanye n'uko ambonye tu avuga ati kijya gitabanga c'umukobwa rero umurikirana ntobanye ko meruka kwiha award arishimiye ndiha gashimwe yikomera amashi abarundi bacu mugari mu kirundi ngo ago kwishima woshimwa n'abandi hari yindi nabonye ngo bamukoze mu ndumigwa mu mantuzenya ari umukobwa. Ndabahaye mwiriwe bakunzi ba Burundi Kingdom TV aho muherereye hose cyane cyane mwebwe mudasiba kudukurikirana mwebwe mwatawe ibikorwa byacu mwebwe mwagize subscribe kandi mwebwe mubandanya musiga commentaire zanyu mu kutwubaka mu vyiyumviro. Uno munsi muri studio za Burundi Kingdom TV twatewe iteka mvuga ko twatewe iteka kuko twatemberewe n'izindi televiziyo zibiri ziri ngaha na journaliste umwe wo muri DfTv uwundi wo mu Ihuriro News tukaba tugiye kuvugana hanini ku ruhara rw'ama TV online mu iterambere ry'industry ya Buja Flavor tuvuze industry tuvuze music sport hamwe n'utugenegene tugiye dutandukanye n'abarandiriye reka bidondore mere iburyo bwanje ndabaramukije Burundi Kingdom TV nitwa Ding Delicia nkaba nkorera DfTv. Hello enite komete neta tebahambwisha kuri Ihuriro TV. Ni Ihuriro ni DfTv ni Kingdom TV ni televiziyo zitatu n'abajournaliste batatu twahuriye hamwe tugire débat tuvugane kuri ibi na biriya mbega tubibona gute mbega byari bikwiye kumera gute kubera iki bimeze uku nivyo tugiye kuvugana reka mpere iburyo bwanje mbega TV online ngaha mu Burundi ugwego ziriko ukuntu zikora wewe kubgawe ubona ariko zari zikwiye gukora canke hariho ibintu bakora bitari bikenewe. Okay, murakoze. Ico nibaza nuko buri muntu wese arafise uko abona ikintu. Abanze kuba afise uko abona ikintu ntidusiba kumva bidoga online TV zaje kuyovya muziki zaje kuyovya tugenegene en general zaje kugira ibiki nibiki je ndabashigikiye cyane kuko ugiye kuraba babivuga ntibivuga generation telenovela ntibivuga generation star time bivuga generation idi umuziki ugitangwa ku cassette umuziki tugiye kuwuhanahana kuri Bluetooth 2011 2010 twari dukuze bamwe abandi bari bakiri abana ariko ababivuga ni bamwe bazi cassette umuziki ugifise umuziki wa kanovera hamwe wumva umuziki udapfa so ababivuga je ndabashigikiye cyane kuko navuga yuko ikintu cambere kitwishe ntidufise ligne editoriale iri fixe parce que usanga television ifise abariri bon gukurikirana umuziki comedy sport ibiki ugaca usanga ico nibaza nuko atari uri umuntu novuga abimenyereye mu professionnel nta bintu bitanu canke ibintu ushobora gukorera icarimwe ngo bizire vyose rimwe ari vyiza. Ikindi kintu naco nibaza yuko bavuga ngo umuryango bumwe agatwisha umuryango ariko kubwanje siko byari bikiye kumera umwe wese yarakwiye kwitugisha gatwe kiwe kuko si bose ayo televiziyo zikora kabisa ibijanye n'ivyo n'ihangiro ryayo bakavuga ati twe twihangiye umuziki bagateza imbere umuziki nkuko vyategerezwa hariho nabandi baba bajejwe gushengeza abantu umengo niko kazi kabo ko gushengeza donc baba barindiriye yuko babona yuko dinye ya dekonye kugira bamuvuge baba barindiriye kuraba nuko hariho umuntu bari kumwe mu bajaji bamuvuge baba barindiriye kuraba yuko clip video isohoka irimo akaerere gatoya bakavuga ntibiyumvire kuri wa mwanya yafata ariko arandika ya ndirimbo ya mafaranga yashira muri ya ndirimbo yiwe za effort kwa kwitanga kugira ngo iyo ndirimbo wewe urinde uyimenya ijya effort yakoresheje kugira ngo igushikire byose ntuvyibuke ariko ugaca usanga kubera kajya kadefo gusa gatoya gatumye indirimbo yose yononekara. Hariho
aba diaspora bamwe bamwe murakurikirana amastati yabo nabonye nigeze kubona umwe yandika ngo nasimye kuvuga izina ngo Burundi killer star ana journalist wake seriously livyo numaze kubiraba hariho du team of course si team donc nukuvuga jewe ndi muririmbyi kazi yego mba ndisi uriko Deborah rumva she is my best friend so ategerezwa sohoye indirimbo sohoye video umva ngira ngo ndanatsitaye Ihuriro TV iriko ukiri muvuga cyari kuvuga kugira ugomba gukurikirana ego canke bakariha no en fait kungene je ndaciyumvira ico yaravuze ico cyo mu diaspora yanditse yo stati yavuze ko mu Burundi buri muririmbyi afite mu journaliste donc ariko kandi umu journaliste se umuntu bakwiye kwegamira umuntu umwe kandi ico kintu hari abantu benshi tumaze igihe dukorana baratubwira ati twebwe izi TV online turatangara twebwe turasohora indirimbo tukabasaba ibiganiro no nivyo binakwiye ko umuririmbyi ari wasaba bobo wanashaka nibo bavyisabira ariko bakabibima Mugizi TV irashobora gupostinga kwa mbere gushika kwa Mungu haguma hazamwo visage y'umuntu umwe ibibanza bitandukanye urumva bagaca bavuga ati none twebwe umuntu tuzomenyekana ryari twebwe bizogenda gute hahandi rero habuze ihangiro kuko ushobora gusanga umuntu avuze ngo afise ihangiro ry'umuziki ndundi ryo kubuteza imbere uno muzi ukazubona apostinze nafashe dinye delisi ariko arasambana ejo twagiye mu gikorane cyo kwa Pastor Kayanja ejo twagiye ahanye hirya yejo bigaca biba ibintu bita ijya televiziyo exactement niyi ijejwe mu bisanzwe nkakujya tuzi ku radio ati uyu numwanya wa hit connection voilà uyu numwanya w'iki kintu umwanya w'amakuru umwanya wa music voilà rero online TV zozo zifise kontu zimixing ibintu ugasanga byabaye byinshi niko je nibaza yuko bivana nuko bagira ibintu byinshi bigaca byanka byose kuba perfect nivyo nibaza hama jewe gerageje kuraba ku mixing canke kubikora ari byinshi sico sikibazo ahubwo ikibazo n'uburyo babikoramwe numenga nibiri professionnel en fait hari abantu bidoga bavuga ati izi TV zozo zirondera aba subscribe hamwe n'ama views kuko urashobora kuraba hariho nk'ama novuga caption ama caption benshi bakoresha caption rero nico kintu nagira ngaruke ko parce que nagira ndakumenyeshe yuko nuru nabivuze kuva tugitangura umuntu wese arafise ukuntu abona ibintu voilà jewe hariho umuntu azonsupportinga bivanye n'ukuntu anyumva jewe nganira hariho umuntu azoreka kunsupportinga bivanye n'uko ambonye tu avuga ati kijya gitabanga cy'umukobwa kijya gute urumva ikindi kintu naco abarundi tufise hypocrisie nini cyane vraiment cyane turi kuri televiziyo hariho ibintu tuvuga ariko ugiye kuraba real life yacu très différent ko bimeze en fait barafakinga live kugira baronke ama views ugaca usanga uri kurira nibeshera n'ibintu kugira gusanga umuntu niyaraba kijya kiganiro abone ati dinye hariho n'izimuga hariho n'abandi bavuga ati hariho na caption bashiramwo ugakurikirana emission yose iminota 30 kijya kintu banditse hajya ukakibura ariko rero nagira ndakubwire hariho ama caption bien sûr abakene bon yo kugira amotive ikiganiro ngabo hariyo nayica ikiganiro hariho umuntu abonye nk'ubu nka papa wanje abonye ngo uri mwedo 18 nturabe iki kiganiro voilà nivyo nyene afite nk'ubu yicaye nko muri sara akabona Diara ni nk'inyuma yiwe Diara arazi gusoma aravuga ati mukamana nzima ibi bintu ndavye imbere y'umwana ameze gute bivanye na caption ugiye no kuraba ico kiganiro suko ariko kandi ikindi kintu naco bari bagira yuko aba bagenzi bacu bo mu bindi bihugu nuko bera cyane ko benshi nko kuri twebwe tuba twaragiriwe ubuntu tugasohoka ibihugu tuba tubibona ukuntu bimeze abantu bagira ububwa bwinshi wanashima ariko nuzigera ubona televiziyo nimwe yavuze ngo Bruce Melody canke ngo Bebe Cool canke ngo naka ngo twamfatiye ngo mu rumogi ngo nuko batagobanwa canke nuko atabindi bibi bakora ariko kubera ko bose baba bafise ihangiro d'abord ry'urukundo ryo gukunda ivyiwabo bakabikundisha n'abandi umuririmbyi naho abaririmba nabi barakumvisha urakumviriza utegerezwa ngaha urashobora no kwanka indirimbo igitangura gusa urane ukicumva one way ngufise intuze nyako muri one way ukazamba gusa ukumva indirimbo MA production
nturanayumviriza mugo kumva gusuyanse kubera aho yakorewe Aho cyangwa yakorewe. ugiye kuyiraba ubonye isanamu ya mbere ubonye yakozwe nande na Logic Jamal urumva urumva uca tugaruka kuri cya kibazo c'amatimu Voilà. kubera uri muri timu ya Bantu Boy indirimbo ivuye muri Empire yakozwe na General na General ntushobora kuraba en fait nivyo nyene hariho n'ikindi naco kuri izi nyene ibi vy'ama TV online uravye ibiganiro wa postinga ndakunda kenshi gusoma ama commentaire hari abantu kenshi barakunda gusiga ama commentaire cyane cyane ndavye amazina y'abantu basiga ama commentaire usanga ari abantu bakuze novuga baba baravye nk'iyo emission hari abantu bakunda kubaza ati ibi imbega bidufasha iki Imagine. bidufasha iki canke ati mbega uwo mwigeme yashatse kwerekana iki ibintu nk'ivyo nkaca nibaza none kubera iki aba bantu banyene izi TV online babandanya bakora ibiganiro nk'ivyo mu gihe babona ko public iri kwivyakira ugutandukanye kuko ndibuka neza TV online zigitangura ugiye kuraba ibiganiro bashira ko kera benshi uzusanga ari ama big up komerezaho murashoboye canke mwameliore iki sound iri hasi canke image muyigire neza ariko ubu ugiye kuraba ama commentaire usanga ni ikintu cyo kunegura baranegura hano n'izindi usanga mbega uyu yakuriye he yarezwe nande ninde umuntu ko en fait ugahagarara imbere ya kamera ukavuga ikintu wisanta aleze nk'umwana w'umurundi ingorane nikibazo gishaka rero twige iki kintu mbega mwebwe wewe kubgawe uho yavuze cyane kubgawe ubifata gute uhuye n'izi commentaire mbega ndazuraraba ibiganiro by'izindi TV wanaca gukaraba n'ivy'iwanyu uhuye n'izi commentaire uyumvira iki ubona aho hinduka iki ho bo kwameliora iki kugira bimere nka kera baduha ama felicitation ntibadukritike ubwa mbere ntarashika kuri cyo kuravuga ngomba mvuge gato ikuvyo Delicia yavuze kwanza mbanze shimira Imana bavuga ngo nta muntu yishima bo reka nishime kuko twebwe turagerageza uvuze ngo nta muntu yishima wako kwishima nkurikirana ntobonye ko meruka kwiha award arishimiye ndiha gashimwe ndikomera amashi abarundi bacu mugari mu kirundi ngo kwishima woshimwa n'abandi bon reka turacagerageza turacafise ka karanga canke kagatima ko kuvuga nti aka tugakore no kandi jewe basha ndashimira kwanza bavuga umukoresha wanje umubosi wawe jewe umubosi wanje basha ndabatera inkuru ikintu atagishaka donc abonera iki kibitera soni jewe nk'ubu ndashobora kuja kuri tele nari no muri programme yo gukora munaka telefone ngo dukore nkaca ngenda ntazi nivyo tugiye gukora akacambwira aho tuguma dukora kuno bon nkavuga nti aka kanuna ko niko ko duha urumva bon ikintu cyambere cyo nkeneye kugira aba TV online twese tukenera ama views tukenera aba subscribers icyo turacumvikanye ko nanje mvuga nti oui iki kintu kirashobora kuduha ama views ndagitwaye kwa boss akabwira Debo we wiyumvira yavaye gukora akankosora akambwira no iki kintu dushobora kugishirako kubera iki akanenge naka hako twokushira ko ikintu cyo gutukisha wewe cyangwa cyo tukisha ujya wundi muntu cyangwa cyo tukisha televiziyo yanyu twotuma tugiheba akaca giheba cyo kwanza amashimenshi kuri ya miss bikomeye byakomeye amashimenshi kuri DJ Funny ivyo ni strong woman okay tugerageje kuraba twose turakeneye ama views mugabo ubwo abandi bayaronderamo cyangwa ubwo tuyaronderamo reka bashe twishire mu igugu rya benshi twishiremo natwe muri bajya yes kuko natwe nitwera twishire mu igugu rya benshi ubwo tuyaronderamo guys no kuri birateye isoni nk'ubu je narigeze turiko turakora iki kino kiganiro urumva ko tuvuga ibintu bya journalisme by'aba journaliste kumwe twoteze muziki imbere ariko gaza bumva nkasha nibonera hajya wa mu DJ wacu wa mu director wacu yanshize ko ntuzenya caption ngo modo 18 ntakwiye kurabanga mama we rabi byo Delicia yavuze rabi byo mugisha yavuze ngo bamukoze mu Jean ibintu nk'ivyo ari yindi nabonye ngo bamukoze mu ndumigwa Jean mu ntuzenya ari umukobwa ndavuga na finalement nibiki bon zige caption baba bashaka ama views
tuba dushaka ama views views mugabo tugerageze ntituzohave dusanga tuko turatesha karanga canke uburyohe bw'akazi kacu canke bw'abandi tuzoba turiko turapromotinga abantu b'umuziki basha muratubabarira jewe ku bwanje sintaho ndigeze ndacari mushasha muri industry nkuko Dinya bivuze hari abantu badukuriye mugabo bagomba badukosora je ndafise abantu bambwira Debo iki kiganiro wakoze ntuzusubire kugikora kandi nca ndabiheba kubera mvuga nti ikintu cya mbere jewe ndiko ndakora ikiganiro cyangwa mba nkora ikiganiro ndabanza kwanza nkiyumvira mu myaka 200 20 yose 3 wanashaka umuntu azokibona umwana wanje niye kibona azovuga mu makuru yarameze gute genre nivyo bicapo niha ko ndavuga nti premier magenda umukobwa uranyumva nkashira ko ibiganiro ngo ndiko mbaza mumbabarire nkoreshe no jambo ndiko mbaza abamaraya nkabaza kungene bakora akazi kungene bahembwa ngahe uburyohe baronka ibintu vyuko nanje nzoba ndiko nditesha agaciro deje uri kuri promoting atitaje ko na voilà nivyo bihari ikibazo kije kica kiza eski irya emission baba bayikoze kugira baronka ama views nkuko benshi babivuga canke haba harimo promotion yabarya abantu nje tubona kubwiye yuko benshi badakorera kuri donc bananirwa nakajya kantu ko kugira ligne editoriale yabo iri fixe parce que nkuko nushaka kuvuga ngo uri kurateza imbere industry ya 257 ugacuza gupromotinga abantu na leta itemera ugacuza kuba promotinga wewe hariho umwana arari joro saa 9 z'ijoro ariko arandika ururirimbo gwe canke ariko arapanga amasene ya comedy canke y'ya filme yiwe birababaje kuri ico rero kuri ico bari bakwiye kuvuga ati twebwe ntihazogira ico muzotubaza tuguma dukora ibi tumenya ati je nakenera kurondera widandaza nakenera kumenya igiciro ciwe nakenera kumenya ati mbega uyu akora gute akora ijoro akora umurango zodrondera TV ni sawa reka tugaruke kuri kinacho caba commentaire kuma commentaire kijanye nico doje kuvuga tugaruka kuri iki abantu bidoga hari abantu badahabwa umwanya abantu bataramenyekana aba upcoming haba muri mu ma filme canke abakina filme canke muri music baridoga ati twe turabarondera mwebwe ntimuzana kamera wanashaka na kamera na microphone ntimushaka no kunayizana nitubaronka ariko kuma channel yanyu tukabona buri munsi hari ama image y'abantu aguma garuka muri ngaha ejo muri hariya hirya ejo muri hariya mugaje nagusavye iminota 10 warayinyimye mbega iki coco mwibaza ko coba kiva kuki iki duhereye kwa Delicia dinye mbega igito cyo bibaza ko coba kiva kuki kubera iki bamwe birirwa kuma imbere ya kamera abandi bakabura na microphone kubera iki ikibazo ca mbere gihari tugerageje kuraba aho abo bakuru bacu canke abavyeyi bacu bahereye benshi bari bahari kugira ngo bateze imbere impano z'ugwaruka impano zose en general ariko muri no mwanya duhari kugira ngo ninakorana na Satbi Dinye Delicia mukanyosha nzoba ntesa ninakorana na Fizo ngiye muri Empire nzo kwinjira nta dodoye donc dushaka kugira ngo dukora ibintu bizotuma tumenyekana ariko donc dufukame munda ka karanga mutima kiwacu ariko izina giwacu abari ryo risamirana niryo zina ryozanwa n'ibikorwa vyiza wakoze nabene gihugu watunganirije ni wakora n'ibiganiro bitanu vy'abantu batari bazwi hakagira iyindi televiziyo ujya muntu umwe mu bo wakoresheje agenda avuga ati ndashimiye naka niwe yatumye namwe mumbona mukama ikiganiro uwo mugisha wonyene uwo muhezagiro urashaka kugutuma uba Dinye Delicia CEO cyangwa uba Dinye Delicia ikindi kintu cyangwa uba donc kubera yavuze ati urakoze hari umuntu w'igiganiro ukabona neza ko yarakinyotewe n'ubundi umengo ari kuramwisemba ukimuhaye donc kugira ho nyene anakwishure uri kuramusaba ikiganiro urarabana n'ibintu bako baravugana kwanza akamanza kukubwira ngo mpalingo link ngo yibiganiro umaze gukora ibati ukavuga ati none uyu muntu mbega wowe nibiki urumva akamaza kukubaza ngo televiziyo yanyu ngo yitwande ngo mpalinki ngo manze ndabe yego
tu vois akanakwimana ikiganiro bivanye n'ukuntu abona ukora urumva ivyo navyo entre parenthèses sindavyanse sindabihakanye barakeneye professionnalisme ariko nabo ubwabo ntibera nivyo turakeneye twese ibintu biri professionnel atari abantu bose bigiye mécanique muri kuri babona imbere ya micro ngo n'aba journaliste c'est vrai turavyemeza ariko umuntu nawe uraburaraba n'ukuntu en fait sinibaza yuko ariho umuntu ashaka kwangaje agaha umukozi akazi atabonye neza kwa bishoboye voilà kwa bishoboye nabajya anye bagira bijya byo promoting abamaraya amakosa si bajya amakosa ni ujya yabemereye kwico kintu kija kuri televiziyo yiwe nukuvuga nawe arabishigikiye je ndibuka ko Fani yatubwira ati kirazira kaziririzwa iki iki ukazogikora ntuzogishira hiwanje urukora bitahura donc ukabaho uzi yuko hariho ibintu bizira ari ibintu biziririzwa nukuvuga ngo ababosi bacu n'abavyeyi bacu bagira kabiri muri uno mwuga kubera ko nibo twirirwana umwanya munini nibo babona ati iki kintu kizogutukisha imbere iki kintu kizogushimisha imbere donc nibo nka papa wanje numu economist niyoza kubwira ngo urumva ngo dinye ngo kosora no ntavyazi mugakorera baziti Fani ari hajya azomukosora azogira ibi bica bimera neza cyane rero ico novuga nuko aba journalist dushaka izina rirengeye akazi kiwacu rirengeye ibikorwa dukora tugaca rero tugira kakandi kankunzi umujama uyu mupeti kubera twakuranye mu Kamenge canke hehe aweze akasufurira kitaka imbe matope umuziki uzohitinga mpaka asha mwijuru mugabo ujya wapi urumva antukanovuga yuko araho onye ahanini bipfira ego hatse abantu bari talented ga mu gihugu ni benshi cyane ni benshi bazi kuririmba bazi kwandika hari abantu ndanavuze ngira ngo sinova ngaha ukumva umuziki wabo kumva nyine my god none umuntu ari he kubera kadahitinga kubera kadashika hajya basi tureke guhitinga kubera kibase adashika hajya abandi bashika kacu usanga n'abatazi kuririmba aribo bariko barahitinga nibo bahitinze yasohoye indirimbo nta jambo na rimwe ry'akamaro ririmwo mugabo kubera afise abajournaliste 10 gusa 10 ni bayipostinga biza kuba biheze za kora rifise 10000 mugarundi aririmbye afise audio akeneye kiganiro kugira ro nk'umuntu azomukorera video anashaka amufashe haba mu buryo canka mubwira ati je numvise indirimbo yiwawe ndemeye kugukorera kwa gusa ariko ujya muntu nashobora kuja imbere ya kamera kubera ntazwi na nyene televiziyo ntazwi n'umujournaliste afite ntacari wowe ubibona gute basha umbwiye ko atacari amaze kuja muri studio iyo batakimaze gute wowe bamufata ko atacari kuko arabara cyo nico nkeneye ko bakura mu mitwe yabo umuntu yiha pene yo kuja kwandika akaja kwa kori akandika umuziki ugasohoka uwo kuri ntacamaze ahubwo muha umwanya wo kumwumviriza umubaze nimba basubuna harano adashikana kugira ngo akantu karyohe kamukosora erega basha kugira ngo BkTv abe BkTv mugani tuzi yaciye hajya abandi bariko baraca yatanguye A0 atazi kuririmba ngira ngo ni buri bon siho narindi sinamubonye ariko usanga yararirimba n'amademito cyangwa akashiramwe n'amadieze birashoboka ariko kubera iki yari afise abantu bamukosora ngira 5 nawo BkTv arakomeka abo bantu bamukosora kubera bamwumviriza no musi mugabo aba upcoming na muntu ashaka kubumviriza barabahamagara mwe bw'abajournaliste aho haziye diaspora rero aho kuri diaspora aho nuhanavuge diaspora barayidogera nayo diaspora ishigikira banaka ikabacinyiza diaspora ivugwa kuri televiziyo kanaka kuzindi ntayiriyo kubera iki ibi bintu haguma hazamwe ibintu vy'amatimu je ndavyita amatimu kuko hari amateleviziyo amwe adashobora kuvuga izina rya naka hariho n'ayandi amize izina rya naka mu biganiro kubera iki cengerageje kuraba ndakunda ndi umuntu nkunze gukurikirana ibiganiro byo hanze ndavye ibiganiro byo muri WCB Wasafi FM canke TV yego basha nukuri kwa Mungu baramuvuga ntuzenya urya Harmonize kandi ubona ko yavuyeho baramuvuga nimba vyoshika Harmonize ntajeyo bakamuhamagara ntajeyo niho atababishaka mugabo journaliste baramuhamagara yego kandi narabonye donc sinzi kungene twe twihaye
kutumvikana kwacu tukaja tugushira no mu buzi ivyo bintu sivyo en fait mu bisanzwe beef ibera hanze y'akazi beef nimbiri iri muhira nitwahurira kuri stage turabajamo tuzinanye turakora turi ku kazi ni nk'igisoda urashaka kubona n'umuntu yakwiciye wawe mugabo kubera muhuriye ku kazi murakora uramuha chance mugakora muhejeje gukora umwe ajya mu vyiwe ariko ngaha mu Burundi siko bimeze bazana beef benshi baridoga ati abantu naho bazana beef nta na kimwe bareshikanako bafise iki nta na kimwe kiboneka babi wabo barapanze harabafungura rimwe kabiri batomboye mugabo bakaguma ngo bagira ama beef ndabizi nta numwe ndaci wawe okay biravugwa naho bitovugwa ubuzima turabuzi bwo ngaha mu Burundi nta TV wavumbwira ati iyi TV irarengeye izindi zose iyi TV yoremi yindi aha mu Burundi ntayihari ko bimeze kose ntayihari izo beef yoremi yindi gute ntiyoremi yindi novuga ati iyi TV ntiyova mwiyindi iyi TV niyo vyarijya kuko bose ukuntu bakora nabitahuye dufate akabara nk'iyi TV wanje novuga ati nk'iyi TV ntiyo vyara ijya yindi TV dufate nk'abarya ati novuga ati barya no barangura base bakaba biwanje voilà nta nabwo bashoboye gukora ico kintu ngo bagikore ku bandi ariko bakaguma muri za beef uwo haje nk'ibintu vya diaspora gisigara ikibazo ariko diaspora nayo si yose hariho diaspora novuga yuko ihari ahubwo bakora bamenyekanisha canke ba promotinga canke bafasha abarundi n'abarundi kazi bari ngaha mu gihugu wanashima batari no ngaha mugabo bakabafasha cane kuruta bari ngaha ariko basha aka kantu aba diaspora mu bigenze ko gahoro kuko urazi ikintu kimwe no babwira mugabo aba diaspora barafise part nini cyane mu muziki sawa barafise part nini mu muziki jewe naranditse ati narababwiye ati diaspora mu yigenze ko buhoro ti parce que nk'umunsi diaspora yo kugara imipaka ati turugaye nta mu journaliste nta muririmbyi nta mukomedi tuzosubira gufasha ibintu byo babiyanga ibi abatokwicwa na stress bo kwicwa n'inzara abatokwicwa na stress bo kwicwa n'inzara abatokwicwa na stress inzara ziri ibipande ni mu mutwe wapi iyo ni stress ya mbere ukizara barakora gusa twebwe aba diaspora barakora mugabo abari ngaha anibo bazanamwe n'ubundi gwagwango n'ubundi kuko umaze kuba ufise ubona ashobora gufasha mu rukanaka kuri kudoshaka kumushikana ati uyu mwana vraiment arashoboye nabaho umufashiri mugabo bacakuma babandi nyene bamwe nyene bafasha bagume kumugarukana nk'umu diaspora kubwiye ati genda ndondera abantu bazi kuririmba tuzana nyoko wawe mwene wanyu papa wawe yahora aririmba za kera kubera azi kuvuza igitaro gacumutwara ugatutwara umukuze wawe umukuzi nawe wari muri korale ivyo bintu nivyo abantu bidogera nimba ba diaspora bakora bari hariya ntibari ngaho kugira babikurikirane abari ngaha nibo baguma bonona ibintu diaspora irikishiramwe amahera kayashira ku bantu bamwe hari abandi bidoga warashima bataribo hariho n'abataribo bashirako twama twumva bidoze baridoga naka twamuhaye amamiliyoni aya naya yayari none igihe wayamuha wari wiyumviriye guys diaspora think twice namwe mureke kuza muratuvuruga mu mitwe none dinyura hizike kwa diaspora na oya no jewe abakora neza ndabashimira kandi barabizi mugabo nabo bamabarira imisi yose ngo twatanze amamiliyoni ngo barayatujya nabo baba batanze amamiliyoni musubire mukome mwongere mukome twovuga ko bayashira mu maboko atarakwiye kuyakira no kubera iki wombwira je mugisha Deborah ndamuhaye miliyoni wa mbere ambiye ko agiye gusakara inzu iyo nzu ntayasakaye ejo aragarutse miliyoni 3 ambiye ko agiye kugura isima ntayo yaguze inzira cyari kwa kundi je nibereye mu gihugu ca Canada canke he hace amezi 3 kumva yanzu yaguye
yofungwa basiyana yubatse agaca agaruka urumva mpizini miliyoni 5 urumva amabati bisaba ko tugira clôture kugira inzu ibiki nkamuha nkaca ndungika ka petit frère kanje nasiga mu Burundi tigeno dabire mugishage je sanga mugisha yama mu buyenzi muri makeup mu gitondo sata ku mugoroba mwijoro iyo nzu ntiyiga zibaho nta niyihari nta na parcelle afise nta niyafise ahubwo ngira no mu kuryama no musarara kwa Nadine ejo kwa Nadia no ukuri bitaho none aho noreka kubabwira koma jewe sinobabwira koma gusa no mbabajwe n'urya muntu yo babikora kuko sheri ikindi bumviriza abantu benshi hari umuntu babajije turabona ko Zimwe n'ukuri ariko arakora ibi nibi nibona gute twumva inde kuti kwiva muri DfTv ngo yivye ko bize ngo n'amahera ngufashe urumva ningorane acabibaza ati none uyu muntu achaka gushika kubera iki wewe gusa ngo amahera n'ukuri ngo ni wayampa ngo ndayamuhe ngo ntazomuha ngo ntazonca no kuri konte yanje ngo muramwironderera ngo nibamufata ngo hemeti none gute so ndumva dufitanye inzigo y'uburofa ariko umugisha w'umuntu tubivuze nitwo birangiza vyamyeho twabisanzeho gusa nka twebwe twabikuriyemwo nitwe dukwiye kubihindura nimba bihari ntituzobiraga abana bacu umwana wa mugisha ntazovuga ati mama yase gutera imbere kubera muri Burundi Kingdom TV geze kubikintu kanaka gituma ibintu vyiwe byose bipfa ikintu kirababaje kubera iki tutobihindura kubera iki abo bandi bakora ivy'iwabo tutubarika bakabikora amatwe tugafata ivy'iwacu reka tumene nk'abasozera twari kumwe na DfTv hamwe na Ihuriro News guys Ihuriro TV aho voilà Ihuriro News iri mu Ihuriro TV ni bamwe turi bamwe byose ni ihuriro bihuye byose bari ihuriro reka babasezere basi ndabashimiye cyane ryari iteka kubana namwe muri Burundi Kingdom TV en fait je nka Ding Delicia ndashimye shimire journaliste shimire aba directors shimire n'umugenzanje twari kumwe shimire namwe ese mudahengesha nakurikirana bino biganiro mukore subscribe like mu sharing kugira n'abataronse kino kiganiro bakirabe usige na commentaire kugira ngo tubone ko mwabiravye turabe n'akantu twatwa ururimi nduranyerera sometimes kandi twongera dushimira abantu bose bashaka gutahura ico umuntu aba yavuze badatahura caption ariko batahura ico umuntu aba yavuze dushimire na diaspora hiri hose yubahwe abafasha abadafasha nabimana ibaho umutima wo gufasha abamaze gusahurwa naho pole sana hanyuma ndabashimira kuvuga nje ndashima tuka Kingdom Burundi Kingdom TV twabanye neza mukore subscribe rero murakoze eko nanje ndabashimira mwebwe mwese twari kumwe kuri Burundi Kingdom TV debaho mugisha Ihuriro TV nongera nshimira umujournaliste aba directors shimira nawe uri kuradukurikirana kuri kano kanya wameye kudutiza kanya kawe kugira ngo tubane hamwe uro agaciro niyo mpamvu tunagukunda giye subscribe kuri Kingdom TV uhejeje uja kuri Ihuriro TV ni mutarabigira ubikore ntibagire gushira commentaire ntibagire gushira commentaire kuri donc ukungene uza kubona ikintu kiganiro uremerewe kuvuga byose uremerewe kuvuga ikiri muri wowe chose ugire na partage merci uremerewe kuvuga bana shaka naho uza kudutukana na kimwe twe twavuze ivyo twabonye bavuze ivyo bazi twavuze ibihari biboneka ndagushimiye wewe udukurikirana buri munsi wowe gumutubaza ati biganiro biri he woro wakamaro wewe undi nawe atarabikora sinzi carindiriye sinzi ko arindiriye tubimukorere mwari kumwe na jewe Nurdin King muri studio za Burundi Kingdom TV naho butaha ciao